kibanza turimwo turashobora kuhita ku Ruvubu mu majambo make, ariko ngaha duhagaze batubwiye ko ari ku mutumba witwa Bukirasazi. Turi muri komine Shombo mu ntara ya Karusi. Abiciwe ngaha bagatabwa mu binogo benshi baza baturuka mu ibohero rikuru rya Gitega. Muri abo baza baturuka mu ibohero rikuru rya Gitega hari abaza bapfuye, hari abaza bakomeretse. Mu byo tugeze ko gutohoza turazi ko hari n'abatawe mu binogo bagihema. Ibyo tubibwirwa n'abakiriho babibonye, tukabisoma mu bitabo, tukabikura ku bantu bakiriho. Bamwe banyonga za mashini zifurira abatawe mu binogo. Ndasubiyemwo, bakiriho banyonga za mashini zifurira abatawe mu binogo. Abo barundi batandukanye bo mu miryango yose, bo mu bwoko bwose, bakora imyuga itandukanye. Hariho abenegihugu, abanyagihugu basanzwe bitwa ko bafise ubuzima buboneka bwiza gusumba abandi, abafise ikinga, ibitoke vyera cane, inka, inzu y'ibati, abadandaji bato bato, abadandaji bakomeye, abigisha, abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, harimwo abasirikare, harimwo abanyeshure baturuka mu mashuri yegereye ngaha i Gitega, harimwo abihebeye Imana baryamye mu binogo ngaha, abapatiri, ababikira, abafurera n'abasoda barimwo, kuko turamaze kuganira n'abapfakazi benshi b'abasoda babuze abagabo babo mu 72. Umugwi umaze gukorera ngaha kandi wari umaze kuza gukorera ngaha, uyu munsi turi kumwe tumaze kumenya ko ngaha hari ibinogo birenga 14. Ibinogo birenga 14 bimwe biri ngaha inyuma mu murima w'ibigori kuko ngaha hari ishamba, ibindi biri hariya niho tuja kubereka tumaze iminsi dukorera. Muri ivyo binogo birenga 14 tumaze iminsi dufuruye ibinogo ndwi bitwereka amagufa ya mbere. Ariko uko tumara iminsi tuganira n'abenegihugu bari bato babuze, bava benshi ngaha hakurya ni muri Giheta, muri Gitega. Aha turi ni muri Shombo, muri Karusi. Kera Karusi yitwa arondisema, yakukira intara ya Gitega. Aha turi rero, naho tugitohoza turazi ko hari abapfuye, abishwe baturuka muri Karusi. Hariho abaturuka kuri iri barabara rija Ngozi, Bitare, Bugendana, Mutaho. Nidukekeranya ko hari abaturuka mu ibarabara rija Ruyigi canke Rutana, Makebuko, Bukirasazi, za Giheta, uji Bujumbura, Muramvya. Hariho n'abatawe muri uru ruzi. Abo rero nibo dukwiye gusengera, kwibuka. Bari bene wacu, bari bashiki bacu, bari abavyeyi bacu. No ngaha turi hariho abavyeyi benshi babuze ababo, hariho abategetsi benshi babuze abavyeyi babo bakiri bato. Turazi ko hariho n'abihebeye Imana benshi bo mu madini atandukanye
bari muri ibi binogo. Ngira mvuge nti ikigo tuje gukora ni igikorwa ca mbere, ico twokwita mu gifaransa faze ya mbere, tukaronka uburyo tuzobandanya, kuko ngaha ku Ruvubu muri komine Shombo ya Karusi kuri uyu mutumba Bukirasazi ntihari abantu 1000 gusa kimwe, ntihari abantu 2000 gusa, ntihari abantu 3000 gusa, ntihari abantu 4000 gusa. Mu bitabo dufise tugeze ku bantu baba 7,000 baryamye mu binogo biri ngaha. Ico gitigiri c'7,000 kiri mu gitabo casohowe na Eklezia Katolika, igitabo abazokirondera bagisome citwa ubuzima bwa Patiri Michel Kayoya. Ku rupapuro rwa 25 niho batubwira abantu 7,000 bashobora kuba barenga bavimugera na hamwe na Dondagura. Hanyuma ico gikorwa nico cyatuzindukanye, mudushigikire, abarundi bose badushigikire, ukuri gufashe kubohora abarundi, kuko abarundi bose barabuze. Ahajyamye abahutu n'abatutsi n'abanyamahanga bamwe barimwo, abo bitiranya n'aba canke abandi bakicwa. Tukavuga tuti ejo twigisha abana bacu ibyabaye ntibisubire kuba. Abarongoye igihugu barongora igihugu barondera ubuzima bwabo barongoye, barongora igihugu batarondera kwica abo barongoye.